kaze mwebwe muriko murakurikira ibiganiro vya radio Kazoza FM n'umwanya wo kurikira ikiganiro twite ibidukikije n'ikiganiro ko musanze mumenyereye igano mumviriza ku munsi wa gatanu gihe cy'isaha 3:5 gushika gihe cy'isaha 4:5 niganiro kiba yagira kubijanye n'ibidukikije kiganiro cyane cyane kitwigisha ingene tokingira ibidukikije vyosoko giterambere naco gituma duhamagarirwa kubikingira cyane cyane mu ntumbero yo gukingira isi gukingira ibiza biturutse ku ngendo mbivuye kudakingira ibidukikije hano mu gihugu cacu twabisubiye mye tuvuze ibidukikije ntawo kwirengagiza akamaro k'amashamba akingiwe cyane cyane inyungu n'akamaro afitiye abene gihugu mukabaha akayaga keze ka imvura mbere no kuzana bamukera rugendo kuno munsi kiganiro cacu gifatiye kuki canke gihagaze kuki tuzogaruka ahanini ku kamaro k'ibikorwa byo kwiteza imbere bikoregwa iruhande y'ikibira cyane cyane ababikorerwa mbere kuno munsi bavyakira gute nibikorwa bitandukanye nko twagiye turevuga mu biganiro bitandukanye nibikorwa ahanini biri mu mugambi wa kibira inzira y'amahoro mbere no guteza imbere ibidukikije na cyane n'umugambi uyobowe n'ishirahamwe Community of Hope hakaba hari n'ayandi mashirahamwe yatandukanye bakorana muri ivyo bikorwa byo kwiteza imbere bikorwa na cyane ni ku mitumba iri muri komine Muruta cyane nk'ahitwa Kayave cyane ahitwa Muciro nani mashirahamwe basanzwe bari kumwe hari amashirahamwe yitwa AB hari ishirahamwe Uniproba hari ishirahamwe AFEB nandi mashirahamwe novuga basanzwe bafatanya ico gikorwa kuno munsi rero tuzagarukana cyane ku bikorwa bimaze gukorwa mu ntumbero y'ugupfunyiriza canke imbere yo gufasha abahora baja kwisumamwo muri ico kibira kugira ngo ivyo bikorwa byo kwiteza imbere koko bishobore kubagira akamaro kandi bishobore no kubaterera mu buzima bwabo bwa misi yose hano muri kino kiganiro rero nkaba ndi kumwe n'abatumire babiri ubwa mbere tukaba turi kumwe na Julien Ndikumagenge numuhinga mu vyerekeye kwigisha korora inzuki ni kimwe mu gikorwa cyo kwiteza imbere kiriko kirigishwa ku basanzwe baba ku mutumba Muciro reka ndamuhe ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane kumpa ijambo yego turi kumwe kandi na Bienvenue Gwantabana akaba atari rya mbere ngira ngo aje muri kino kiganiro nakandi kajyo keza kubakira muri studio za Radio Kazo FM cyane mu kiganiro twite ibidukikije musanze umukora mu mugambi cyangwa imishirahamwe Uniproba ariko cyane mukurikirana ivyo bikorwa bikoregwa kuri iyo mitumba isanzwe ihanamiye ikibira murakoze cyane naye ndabaramukije mwakoze kutwitaba muhigwale njenza kuba ndemeshe kino kiganiro ariko sinza kuba ndumwe ko tusanzwe dukorana na mugenzi wanje Nexon Habonimana nawe ndaguhe ikaze murakoze cyane nuko ngira ngo mwavyumvise imbere yuko twinjira muri kino kiganiro ndanabwire ko tuza gukubitira hariya mu ntara ya Kayanza muri komine Muruta cyane ku mutumba wa Muciro turaza kugaruka cyane twakura kuri bamwe basanzwe bakurikirana ivyo bikorwa ari navyo novuga banakora buri munsi na cyane ibikorwa byo kwiteza imbere turaza kubakura n'uwitwa Bucumi Jacques n'umwe mu bafasoni bari muri ivyo bikorwa ari bikorwa vyo gutera imivyaro y'ibiti gutera kugwiza imivyaro y'ibiti vy'ivyamwa harimo cyane no kurima ibizinu ariko kandi turaza no guhamagara witwa Leonidas Mpawirimana numwe wo mu bwoko bw'abatwa na cyane ko asanzwe ari mboneza zabo numwe kandi ariko arakurikirana n'ivyigwa vy'ubworozi bw'inzuki nibaza ko aza kutubwira vyinshi muri iyo migambi mbega bimaze kubafasha iki na cyane mu ntumbero yo gukingira ikibira ariko kandi tutibagiye no gutunganya ubuzima bwabo bwa misi yose kugira ngo bashobore kwikenura nuko ariko kandi twibutse ko twanakozeyo n'ikiganiro inyuma y'indwi zibiri zirangiye twasanze aho bariko bariga ivyo korora inzuki n'inkuru umugenzi wacu Tomanze Imana yadushikirije umugambi wo korora inzuki ku mutumba Muciro muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza uje gufasha mu gukingira ibidukikije no gutuma abene gihugu bo mu bwoko bw'abatwa baba kuri uyo mutumba bashobora guhamvya abandi mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu tubaza yuko bizotugirira akamaro kanini bigatuma rutera imbere nk'abandi kuko twama tubona n'abandi ho bazishize babona ivyagenze neza yuko baronka umwimbo kwiriye natwe n'amahera tuzoshe tuyaronka kubera tuzoba twaronse umwimbo icyo gihe tuzoba tugikenye ivyo tufungura jewe nzohinduka ukuntu ubu ndi mu bukene naho ntari mu bukene nk'ubu nyene tubikoze bigakunda Imana ikabishoboza bigakora neza
ntubu ubukene narindimwo hari igihe uzosanga nabuvuyemwo. Ndi ku Magenge Julien umuhinga mu vy'ubworozi bw'inzuki amenyesha ko uwo mugambi ufise akamaro kanini haba ku buzima bw'ababa kuri uwo mutumba eka mbere no mu gukingira ibidukikije. Ubuzima burahinduka kubera yuko bamaze kuzorora neza ubwa mbere hoho babigize nk'uko bitegerejwe baca bakingira ibidukikije kubera yuko inzuki zirasaba yuko batera ibiti amashugwe kuya zironke ibyo zifungura naho zidaha. Ikindi cya kabiri barashobora guca bafungura neza kubera ko ubuki busanzwe ari imfungurwa kandi akaba n'umuti. Bisubiye mu nzuki havamo ibintu byinshi, ubuki buradandazwa bukabazanira amafaranga bakikenura, hanyuma bakagira imigambi itunga umuryango, hanyuma barashobora no kuronka ishashara, iyo shashara naryo nyene zana amafaranga rirazimvye mbere kurusha ubuki. Mu ntumbero yo gufasha abatwa bo kuri uyo mutumba ngo nabo nyene bashobore gukingira ikibira harimo kugurirwa amatongo, ukwiteza imbere biciye mu burimyi bw'igiterwa c'ikizinu hamwe rero no gutera ibiti vy'ivyamwa. Tumukengurukire mugenzi wacu Tomanze Imana ariko aradufasha na cancane kudushikana mu idonedo rya kino kiganiro. Reka mbere hariya ku ruhande rwa Bienvenue Rwantabana ikibazo ca mbere kuno munsi mumvise ivyo bikorwa mumaze gukora bitari bike, mbega ivyo bikorwa biriko biterera iki na cancane mu gukingira ikibira? Murakoze cyane. Vy'ukuri nkuko mushikirije ibikorwa byo kwiteza imbere biriko birasahiza cyane abagenerwa mugambi bo kujya mutumba kuko nkuko twama tubivuga nibikorwa bikora korerwaho nibikorwa vyari mu kibira kuko murabona harimwo ivyo kurima ibizinu kuko ibizinu murazi yuko n'igiti wacu mu ishamba baraja kubironderayo ugasanga bidukikije biko birahagirira ikibazo. Hariko izi nzuki ubuki naho nyene bwari buriyo mbe n'ibiterwa by'ivyamwa. Rero jewe no ifata mu ntumbero nka zitatu. Ubwa mbere nuko iyi migambi cyo turakora hajya ahantu nuko ubwa mbere iriko radufasha gukingira ikiya kibira ibidukikije vyaho. Ubwa kabiri iyi migambi iriko yadufasha yuko abantu baja ku kivi bakiteza imbere mbere baramaze kuronka n'amahera bakiteza imbere mu buryo. Hanyuma ikindi naco gikomeye cyane nuko novuga yuko bariko barabumbatira amahoro, barumbatira umubano mwiza kuko ubu bakorera hamwe kandi bariko bakora ibikorwa vy'iterambere. Ni ibikorwa vyinshi nkuko turiko turavyumva novuga muri no nkuru ya Tomanze Imana, ariko ahanini novuga ko bino bikorwa turabiye ku bikorwa ngo bavuze byahora bisa n'ibihungabanya ikibira kuno munsi birabafasha koko kwiyumva ko ataco bakijya kurondera muri ico kibira. Murakoze cyane. Ubwa mbere ubu twarabahaye ivyo bakora bamariko barakora ikivi bari ku kivi nta matongo nkuko twamatuwe twabivuga bari bafise twarabaguriye itongo vy'ukuri ntitwavuga nini cyane ko bariko barikorera ko ibikorwa hariko ubwa mbere bariko dufate nko kurima ibizino nakazi ka misi yose nkuko twabivuga ntibatonda misi yose ariko barajimbo bamwe bakagenda bakavomera bakagira ikibuki bakaja kwamura bakagurisha bagafungura hanyuma bakaronka n'amahera. Ica kabiri nk'ivi vy'ivyamwa bararima itongo baratera ivyamwa aho mu miseze ho twashizemwo akandi kabijya twashizemo cyo bita culture intercalaire harimwo ingano kugira ngo murazi yuko isi yishizemwo ana ivyamwa bitera kure na kure gatoya birakinusha mu kindi kintu yasi ntazi kubanza bayibagara bagira iki ariko ico kintu kizobaha uburyo nawo nyene murumva yuko vy'ukuri bari ku kivi. Hanyuma ikindi naco ni bivyinzuki mwavuze tutabaha ivyinzuki bayiko ubworozi bw'inzuki naho nyene aho bukera nabo nyene nkuko turiko n'umuhinga inzuki ubwibuki buzoshogwa hama turonke baronke uburyo. Ngira ngo canja kuri no muhinga nyene ndi ku Magenge Juliano mumaze kubigisha kuno munsi muravye ivyigwa maze kubaha mubona ari abantu biteguye koko
gukora iyo migambi na cane kwiteza imbere kugira ngo twabivuze bubuki nibaze basubire kuja kurondera mu kibira. Egome nkuko mugenzanya aje kubivuga kuvyerekeye ubworozi bw'inzuki mu buhinga bwa kijambere bufise impande nyinshi turiko turavyumva twumva umengo nukorora inzuki ariko nukuvuga yuko korora inzuki ni gisata gifatanye cyane n'uburimyi kubera ko inzuki zitunzwe n'amashugwe ava mu bitegwa hani mu ishamba. None rero ubwa mbere twomenya nuko inzuki kumwe n'utundi dukoko bifise akamaro kanini cyane ku bitegwa mbere no ku mashamba kubera yuko kugira ngo birondoke inzuki ziraheza zikunganira ico twovuga ni kubangurira ibitegwa. Iyo inzuki ishaka utundi dukoko tufise ubwoya tugiye kudaha ku mashugwe murabona yuko tuba dufise utuntu tumeze nk'agafu tujya tuntu rero tumeze nk'agafu aba ari imbuto ngabo rero zigiye ku zindi shugwe utwo tubuto turaheza tugahungurukirayo tugatuma rero ivyo bitegwa bidahona bikabananya kurondoka. Igikorwa ca mbere rero c'inzuki kumwe n'utundi dukoko twose dufasha mu irondoka ry'ibitegwa nuko twunganira kugira turonke umwimbo ushimishije. Nk'abahinga benshi baramaze kwerekana yuko aho inzuki ziri usanga baronse umwimbo ushimishije ivyamwa n'imboga. None rero ku bintu bibangamira ibidukikije cyane nko mugenzi yabivuze mu mashamba tuvuze ibidukikije nuko tubona yuko ibidukikije muri no myaka tugezemwo byarahungabanye ku murindi udasanzwe. Ivyo navyo igikorwa nyamukuru kugira bihungabane kuva mu bihugu bya rutura batanga kugira iterambere bakagira amahinguriro akomeye haciye hatangura kononekara ibidukikije bigaca bituma muri ivyo bidukikije hakaba bigasambura igisenge ikirere hanyuma natwe bw'abantu tugashikirwa kubera impwemu duhema. Inzuki rero turi mu dukoko cyane dukarigwa n'imyuka mibi. Akamaro rero k'ibidukikije ku bavumbi nabonye ubwa mbere bobo ico gikorwa cyo kubona ko inzuki zifitiye akamaro ibitegwa ntibashoka bakibona batacigishijwe bo babona uburyo bazokura mu by'inzuki zihingura mugabo bakibagira yuko iby'inzuki zihingura zibikura muri ayo mashamba. Ayo mashamba rero muri ko muraraba uko yari ameze ico gihe hariho umugambi wigeze gukorwa n'ishyamwe rya FAO mu 2014 yerekana yo amashamba n'abatwa bari barimo mu ntara ya Kayanza ico gihe niyo narindi barerekana neza yuko mu mashamba hariho ibindi bintu ngira kamaro ibinyabuzima bakerekana ibintu byose ibinyabuzima tuvuze ni ibyo bintu byose bihemuka impwemu bigakura bikabaho. Aho rero harimo n'ivyo bizino mwavuze hariho n'ubundi bukoko bwinshi ico gihe barabica no gutera imigano n'ibindi. Rero bariko bararaba abantu begereye amashamba harimo abatwa nibo twovuga bari baza amashamba cyane kubera bayakenera mu guhiga mu kurondera ivyo bafungura. Abandi nabo begereye amashamba akarondera y'inku. Ivyo rero bigatuma hamwe ibinyabuzima byo muri ayo mashamba bihungabana kubera yuko muri ico gihe wacu usanga ibintu byose ata novuga bitakibaye ko ku rugero byahora bibako. Ico gihe rero imigambi itari bimwe namwe muri ko murunganira niho biyumvira ingene bokingira kugira ukingira ibidukikije ukoresha nyene abo bantu bavyegereye kugira ngo babikingire byongere bibagirira akamaro. Kubagirira akamaro rero ni ugushiraho inzuki. Murabizi mu mategeko ya kino gihugu yuko habi ruhande y'inzuzi amahaba n'ibiki hariho uturere intambuko nka 50 bagira bati ni zone tampo aha hantu tuze tuhakorera umugambi kugira dushobore gukingira ibidukikije bigafasha iryo shamba kurikingira naryo rikabungukira. Rero mfatiye kuri bajya batwa ikintu ca mbere nuko nabonye bifuza korora izo nzuki kugira ngo bazoronke uburyo bubunganira mu miryango no kubaho kwabo. Ntaraje mu bindi mbona yuko bafatiye ku bindi bikogwa mbere no bagafatira no kubabanyi babo babikora barabona yuko ubuki burazimvye buraronderwa cyane mu ntara y'Akayanza hoho biranakomeye kubera amashira hamwe hari ahingura imitobe akenera ubuki cyane. Nkabona mu ntara y'Akayanza baje no mu zindi ntara kurondera ubwo buki hamwe rero abanyakayanza baciye kuko bari iruhande y'ishamba bakaronka ubuki bw'akanovera boca batuma baronka amafaranga menshi afise akamaro.
ego ncamera ikibazo canje nagihera kwa jiriye tugiye kuri bene by'inzuki bworozi bw'inzuki aho hambere bamwe baravuga yuko ubworozi bw'inzuki buri mu bintu bimwe byatuma amashamba ashya mu gihe bagiye guhakura ubuki mwebwe muri ko murigisha uwo mugambi n'ubuhe buhinga mu bigisha kugira ngo dukingire koko ikibira ndusange turiko turasambura ibidukikije. Ego nkuko mubivuze hariho hamwe vyagiye birashika nico gituma tuvuga korora inzuki mu bigo bwa kijambere baratandukanye no korora inzuki uko babikora kera no kuvuga yuko iyo tuvuze abegetsi canka abavumbi baratandukanye mu bikorwa vyabo. Umwegetsi n'umuntu agenda agatahisha inzuki mu ishamba akazosubira yagiye kuraba yuko dashizemo ubuki agaheza agahakura. Ico gihe nta mwitwarariko w'ubuzima bw'inzuki agira. Hanyuma tuvuze umuvumbi n'umuntu w'umunyamwuga asuzuma igitungwa ciwe yuko kibayeho neza kikazomuha umwimbo. Rero ngarutse kuri ico kibazo igituma bature amashamba ni kubera iki? Inzuki ubwa mbere ho no kumenya yuko n'udukoko dusanga tunyeshamba tujyana. Rero kugira ngo bigize izo nzuki abantu baca bakoresha umuriro. Uwo muriro bawukoresheje nabi wacu utuma amashamba asha. Ico gihe rero nkino mu Burundi wacu aho hambere bafata akajo bagaheza bagashaka amakara bagashaka ivyatsi bagaca bagenda bakamotereza bakuka mu gitiba. Bariko barakuka mu gitiba rero inzuki zimuriye wacu usanga kakajo agataye hasi ya makara gaca turira ishamba. Ico gikorwa rero caratuma ubutabikoze neza aca turira amashamba gasanga n'ivyo agomba gukiza birapfuye. Ubu rero ubwo buhinga bwa kijambere butandukaniye abantu ntibagikoresha umuriro mu guhakura. Abantu bakoresha ico twokwita ifumba rya kijambere. Ifumba rya kijambere no kuvuga ni igikoresho nk'abakunda guza gusenga hariho nabashobora kucita bati ni icotezo. Mumaze kubona icotezo ngene kimeze murabona ko icotezo barashiramwo amakara bagashiramwo na tujya tubane bashiramwo bagaheza bagapfundikira umwotsi karusoka cyane. Rero icotezo cyo kunzuki arico twita ifumba ni igikoresho gikozwe kujya kwicotezo barafundura bagacanira bashize amakara bashashayo ivyatsi. Ivyo vyatsi bigatanga umwotsi. Uwo mwotsi rero kugira ngo bacane twogira nka kujya kwimbagura umuntu agenda agapfundikira ho ni kubera yuko udasubira kubona amakara ukashaka ivyatsi rero hanyuma ukamera nk'umuntu apompa. Abatwa mbere bizoborohera cyane kubera barazi yuko iryo fumba rifise ishusho y'umuvuba. Umuvuba nabo barazi gucura. Burya rero ko bazi gucura bica vyorohora bona yuko bariko baracura bona ko baca bapompa. Rero ifumba rero barapompa. Bariko barapompa rero bashahaza umwotsi. Uwo mwotsi rero mu kuwukoresha kugira ntushavuze inzuki uraheza ukagenda ugapompa ukuka umwotsi hajya inzuki zinjirira aho twita mu mpuzo kugira ngo izo nzuki zigire zumvise umwotsi. Zimaze kwigirayo rero wabona ko nta makara bayagiye canke umuriro muri ubwo buryo rero ubwa mbere ucukora utekaniwe. Urumva rero ubuhinga bwa kijambere buje gukura intambamyi zose zo guturira amashamba kubera bazokoresha umwotsi batazokoresha umuriro. Ego mwakoze cyane turabandanya tubaza umushinga nahe Bienvenue musanzwe mukora imigambi itandukanye nkuko batangaye bivuga hajya ku muciro harimo imigambi y'ibizino ivyamwa twashaka ko mwotubwira kumbure kuvangira ngo guhera mutanguriye gushira imigambi mu ngiro harakunguko mumaze kubona mu bo mufasha iyo migambi. Murakoze cyane byukuri nkuko mubizi nkuko byanavuzwe n'uwo muhinga mu bintu bituma ibidukikije vyononekara ni n'umuntu niwe wa mbere. Umuntu niwe wa mbere nico gituma niwe muntu nyene ategerezwa kugira iki kugira ingufu kugira ngo akinge ivyo bidukikije. Ikindi naco noshikiza nuko hajya ahantu tuzokorera dutegerezwa kuhashira ivyo bintu bavuze bizoduha amashurwe menshi no kuvuga tuzotera ibiti canke ibindi bintu biduha amashurwe kugira ngo tuzoronke ivyo kuri umwimbo kwiriye ubwo buki. Ikindi noshikiriza nuko nkuko yabivuze
turiko turagereza gukora ibikorwa bibana no kuvuga tukabanisha uburimyi n'ubworozi kugira ngo turabe yuko byose bizozana umwimbu ukwiriye. Rero nduze ku kibazo mwambajije, kaduhere ku bizinu. Ibizinu nivyo batanguye gukorera hajya mu muciro barubatse, aho ivyo bizinu vyororerwa, aho birimigwa, kuko murazi yuko bizinu birimwa novuga ko ari nko mu nzu ahantu hameze neza bivanye nico bisaba. Hanyuma kuno munsi tugezeko turamaze kuronka umwimbu utari muke hafi y'ibiro 200. Ibiro 200 baramaze gufungura ibiro bishika 48. Ivyo 48 kugira ngo nabo nyene bafungure abana babo baronke. Murazi yuko hajya mu bizinu harimwo ingaburo nyinshi z'amavitamine n'ibindi, kugira ngo bijya ibintu barafungura bashiremwo bagira amelioration. Hanyuma ikindi kintu gikomeye cyane nuko iryo shira muri korakora ivy'ibizinu twaragigishije nuko n'ama microfinance n'amabanki kera ntivyari bihari. Ubu baramaze gushira amahera kuri konte yabo amafaranga arenga 400. Turifuza yuko rero murazi yuko igikorwa cyo korora ibizinu cyo kumibizinu bigenda ni buhoro buhoro. Turifuza yuko nimiburi nkomeze nk'abiri bafise n'umuriyoni urenga meme urenga cyane, kugira ngo ico gikorwa kibandanye. Mu nyuma bazoca baza mu migambi dufise bakore iyindi migambi kwiteza imbere. Aho nshatse kuvuga iki, harimwo ivyo korora irya bitungwa bito bito. Hanyuma hariho amahera maze kugwira ashobora akandi gatongo. Murazi ko naho bafite itongo ni itongo rusangi kandi isongo rikwiriye, kugira byo kuri tubone yuko ico gikorwa c'ibizinu ubwo buri myugwizinu bwabagiriye akamaro gakwiye. Icya kabiri umugambi turakorera umugambi wo kurima ivyamwa. Ibyo vyamwa navuze kare yuko twashizemwo n'intuzenya n'ingano. Ivyo byose bizobasahiriza aho bukera n'ivyama. Hanyuma icya gatatu izo nzuki ngira ngo umuhinga araza kuduga n'ibiharuro naye ndabizi, ariko ntacana ayivuga nk'umuhinga atwereke by'ukuri uburyo bazoronkamwe. Urakoze birana ibibazo mwambaje. Urakoze cyane nkuko twari twabivuze. Rero reka dukubitira hariya mu Kayanza muri komine Muruta, cyane cyane kuri uwo mutumba wa Muciro niho hasanzwe nuvuga hari ivyo bikorwa biriko birakorerwa. Muhinga bw'ivyuma King Leon ngera dufasha kugira ngo dushobore kora ko dushobora kuronka Leonidas Mpawe n'Imana, numwe mu bariko bararonswa inyigisho mbere akaba ari muri iyo migambi, ndetse n'umupfasoni twa Bucumi Jacqueline ari basanzwe ruvuga bakurikira mbere. Nibaza ko nawe ari mu bazofashwa n'ivyo canke niyo migambi itandukanye. Reka turabe ko dushobora kubakira, ariko ndabona ko hari muhinga bw'ivyuma twamaze kuronka. Allo? Uratwumva? Ndakumva. Aha. Leonidas muriko murakorerwa imigambi itandukanye ngaho, kurima ibizinu, kurima ibiti vy'ivyamwa. Mbere mu miseze mwaratanguye kwiga korora inzuki. Iyo migambi muyakira gute hiyo? Niyo migambi muyakira gute muriko murakorerwa ngaho kuri umutumba? Basha tuyakira neza, bimeze neza, turashima kabisa. Mwibaza ko izobafasha iki na cyane cyane muravye ingene mwari mubaye iyo migambi itaraza? Data ubu hariho akazi kanini gose cyane gakomeye. Ko kubikorwa turiko turakora turabona yuko bishimishije. Bwa mbere tutarazironka twari tumerewe nabi, ariko ubu tumeze neza. Uko twigwa twicaye hari n'ivyo twarondera tukaja kurondera mu ishamba, ubu ntabwo tukija kubirondera. Ivyo mwarondera ariko no munsi mutakija kurondera nibiki? Ubu gitwa takija kubirondera, twaza hora tuja kurondera y'ibintu by'inyama. Ariko ubu aho batuha aho turonke imigina y'ibizinu, ubu bimeze neza. Twaragabanije kuja mu ishamba kurondera, kuja mu ishamba twaraza kurondera, ubu ntazo tukija kurondera. Uravye abo muri kumwe ngaho barabikurikira, si bya bindi usanga ari mboneza gusa zikurikirana uvuga ivyo vyigwa canke ziza muri iyo migambi? Eske nk'ubu
ubu dufise amashirahamwe ashika kuri 3 hariho ry'ibizinu n'iry'amatunda n'iry'imizinga tubona yuko ari ibintu vyiza gose cyane kuko ubu turishimye mu minsi iri imbere turibaza yuko bibandanije hamwe tworonka badufashe mu mugongo nanze twogira akarusho tukamera nk'abandi tukaronka amafaranga dushira mu mifuko nayo twikenuza mu ngo mu vyerekeye gukingira ibidukikije bona ino migambi iri kwirabafasha koko basha gukingira ibidukikije kabisa turavyemera kuko niyo na mugambi twatangiriyeko twatangiye baraduha akazi turaja gukora n'abahora baza bigwa bicaye turaronka amafaranga twikenuza mu ngo ongera turaronka n'amafaranga tubita kuri konte amaragurira hama turatangura twigurira amatongo hama arabona ni proba nayo yaraje idufata mu mugongo yatuzanira iraza kudufata mu mugongo yatuzanira ibindi bikorwa dushobora gukora n'ubu turiko sayibandanya gose ni cyane ni vyiza kabisa none kubwanyu mubona ko kuno munsi ivyo bikorwa bikwiye canke muravuga muti hariho akandi kantu kokongewe kugira ngo dukore dushore kunguka tuve ku ntambwe tuje mu yindi mu vyerekeye kwiteza imbere na cane cane mubana gukingira ibidukikije bona hari akandi muvuga muti kagiye ko twoshobora kubaho neza kuruta twebwe ikintu dusaba ubona nk'ayandi mashirahamwe yo dufata mu mugongo yo dufasha ko ubu turafise aho turima ubu ikintu turabuze amasuka n'imbuto n'ibitungwa byo kugira ngo turonke umwavu kubera uratugora gose cyane kubera abashaka dusaba amafaranga atamahera turaronka ariho tugitangwa kuko ubu tumeze nk'abageni ariko mugabo turiko turitanga kugira ngo turabe ukuntu two kwisununura nk'ubu tworonka abantu badufata mu mugongo tukabakaturosa ivyo byose mu yindi minsi twoza dukora mu byo turiko turakora nyene tukiteza imbere nta bindi twitwosura gukenera twoba natwe dufise aho twikora imbere kurangiza mbega abantu bose umugambi barawukurikira nta bagenda basubira inyuma mwese muri ku rugero rumwe mutahura co kimwe kugira ngo ivyo bidukikije bize bari bagombye kubiheba ariko ubu baratanguye kuza barabonye yuko menga babiheze barabonye yuko nabo bo hari zo bahomvyemwo ubu baratanguye kuza bari bakiya gose bari bameze nk'ababiheze ariko ubu barabonye nyene ko bishoboka baratanguye baragarutse twarabakiriye kandi abantu benshi kenshi iyo tuvuze ati bino bikorwa byo kwiteza imbere kugira ntimusubire novuga kubangamira ibidukikije nko twavyumvise benshi bashobora kumva yuko ari bikorwa cyane cyane byo gukuramo amafaranga bakagurisha amafaranga bakayarya ariko batamanje kwibuka nabo nko wabivuze umufuko wabo n'umuryango wabo hari akamwe batera akamwe nabatera bagenzi banje bose hamwe ivyo bikorwa biriko birabera hose akamono batera nuko nk'abarongoye abandi bo bahimiriza gose cyane kuko birimwe akarusho kanini bakabandanya ibikorwa bagakora nk'uko bene gihugu nabo bariko barakora kuko hari ikintu twagiye dukuramwo kuko twari twaranyegejwe twari twarahishijwe vyinshi kubera mu misi yahera bavuga ngo ntituzi kurima ngo ntituzi kugira gute ariko mugabo ubu turarima turamaze no kurima mbere turamaze kwimbura mwayo matongo twirimiye twarasaruye ibigori imiryango myinshi irafungura barabona yuko ari vyiza gose cyane mubona vyarabahaye ikibanza birabashira mu bandi barundi nkuko bariko bivuga namwe murumva yuko kuno munsi mufise uruvugiro kabisa ubu duhagaze neza kuko hariho n'utahora yigurira intuzeye utagurira ufise umugore waronkanye igitenge kugira ngo akironke zaca kure wasanga biriko biragorana kubera ubwo bukene nyene twarimwo niyo mpamvu rero tubandanije n'ibindi tuzobigerako turose abo dufata mu mugongo urakoze cyane Leonidas yegome urakoze cyane mukanya turaza kugaruka kundi urakoze cyane mukanya turaza kugaruka kuri Bucumi Jacqueline nawe nyene ari hariya tubwirana cyane cyane umwe mu basanzwe bakurikirana abasanze bariko barakora iyo migambi ariko ndagomba kugaruka hano muri studio na cyane ku muhinga mu vyerekeye uburimyi ubworozi burantunga bw'inzuki Julien twari twavuze tuti muravye kariya gace na gace kazokoroha neza na neza ko bashobora kwiteza imbere koko ariko ngomba kubaza mbe iruhande y'ukudandaza ubuki buzoba buvuye muri izo nzuki
hoba hariho ibindi wabivuze ko bushobora guterera uvuga mu iterambere y'uburimyi, hoba hari ibindi bintu bashobora gukuramwo mbere bikabazanira amahera iruhande y'ubwo buki bazoba bashoboye kuronka? Mu bintu inzuki zitanga si ubuki gusa, ubwa mbere nababwiye yuko igikorwa nyamukuru c'inzuki ari ukubangurira ibiterwa kugira ngo habe umwimbu ushimishije. Mu by'inzuki rero zihingura, ubwa mbere hariho iby'inzuki zihingura zivanye mu mashurwe. Ubwa mbere zihingura ubuki. Ubuki ni ukuvuga ni ya mashurwe ziheza zigahingura, hanyuma kajya gafu zikura ku biterwa karajamwo. Ni ukuvuga rero mu bintu ibindi zihingurwa zitanaha, inzuki zirahingura icyo twita ishashara. Iyo tuvuze ishashara, ku Barundi bumva ishashara ni ukuvuga riba ryamaze guhingurwa, ariko mu rurimi rwacu twavuga yuko ari bimamara. Bijya bimamara rero mu bisanzwe inzuki zirabihingura kugira ngo abe ari byo zizoshiramwo ubuki. Ingenero zibihingura biva mu mubiri wazo. Inzuki zikiri ntoya zikivuka, kugira mubona akayoya kamera akantu kiyubura. Rero mu nzuki ntono zikivuka zirafise ukuntu zihingura mu nda yazo icyo shashara, zigashiramwo utundi tuntu tuva mu mubiri wazo, zikara zigakora iryo shashara. Kuko ishashara ryo muri tujya dutoboro tugize ishashara muzosanga dufise impande zitandatu, twavuga ne hexagon. Rero rijya shashara zimaze kurihingura, barahezera bakarikoresha mu guhingura ibintu bitandukanye. Hariho gukora amabuji, amasabuni, amapomade, ariko bisanzwe bikora no muri iri rangi basiga amazu. Barashobora kurishiramwe kugira ngo rice rigira rimera nka rya rangi ry'amavuta. Ico gituma Bujumbura bajya bakora amarangi barakenera ishashara. Hanyuma ibindi biva mu nzuki turabimenyereye Abarundi ba kera. Mbere nibaze ko ari mu mugenzo kuva bacorora inzuki, bavuga ati umwami ariha yihaye ubuki. Bavuga barakora inzoga iryoshe cyane y'ubuki bakayitarika amara igihe kirekire. Ubu rero basigaye bakora, hariho n'umuvinyu bahingura bita hydromel. Rero uwo muvinyu ubufise ukoga mu bwoko bwinshi, umuvinyu woroshe bivanye n'igiharuro bashatse gushikako, n'uwundi ugumye twakwiremwe by'amarikere na vin. Ivyo rero biri mu bintu bahingura, hanyuma rikoresha no mu bintu bahingura basiga nk'abantu b'abakenyezi twatuvuta bashira ku minwa barashiramwo ishashara. Eka sino bidondagira ngo ndabiheze. Ni ukuvuga yuko ivyo bintu byose hamwe buno bworozi bwogenda neza, abariko barakorega uwo mugambi bashobora kunguka kuri ivyo byose bivuye ku ruyuki. Ego ku ruyuki ni kuvuga bashobora gukuramwo inyuma y'ubuki, bashobora guca bahinguramwo ibindi bintu. Nko ku rugero rwabo twovuga amabuji arakora mu isengero, arakora mu mihana. Mbere mu Burundi abenshi dufashe izo ntara za Bubanza barahingura ayo mabuji. Mbere naho utoronka ijya mure bashaka no kukwereka uburyo gukoresha ujya mugano, ugaheza ukarondera urunyuzi bijanye, tukakwereka ngene ushobora gukora ibuji isanzwe ushobora gukoresha ako nakarorero. Hanyuma none muri ko murabigisha kuzorora ubwo buhinga bundi bushobora guhingura biva muri ubwo buki, navyo muri ko murabigisha? Ivyo imbere yuko hariho novuga ivyo n'igihe umuvumbi yamaze kumenyera, no kuvuga yamaze kuronka ubuki bwinshi. Ico nibagiye kuvuga rero kuvyerekeye ubworozi bw'inzuki, kuvyerekeye ubworozi bw'inzuki, ico nibagiye kuvuga nuko twamatubwira ubworozi bw'inzuki buratandukanye n'ubundi. Ni kuvuga yuko ukeneye ubuki bwinshi uteza kugira inzuki nyinshi, ko niho ziza kudahari nyinshi zikakora n'ingoga na n'ingoga. Ni kuvuga rero yuko iyo bagwijije inzuki bakaronka umwimbo mwinshi. Ariko ngarutse aho ku rugero rwabo naho kurujya mutumba baherereye, kugira ngo wizere uwo mwimbo, kuko mu biharuro bigezweho akenshi hariho ibiharuro batanga bakoresheje iby'abandi bakoresheje. Ariko aha mu Burundi gushika ubu ivyigwa bimaze gukogwa
habaho hambere mbere nk'uko bavyanditswe 76 muri ziriya ntara za Kayanza na Ngozi abahinga bahagendeye bakarabaho borora ikawa ikiri nyinshi barabona yuko igitiba gishobora gutanga kuva ku biro 18 gushika ku biro 30 ku mwaka urumva rero yuko uciye ugwidana bya 8,000 yuko ari amafaranga menshi uwo mwimbo rero kugira ngo uwo mwimbo bazowuronke inzuki zibwirizwa kuba zorowe neza zikaronka aho zidaha tukaba dufise amashamba nkuko umugenzanji yabivuze muri bijya bariko barakora ico cyambere cyo gushima nuko ivyamwa bateye inzuki zizobikenera ubwa mbere zizofasha kubibangurira zongere nazo zikuremwo ivyo gufungura sa kabiri yavuze ivyo botera inzuki zishobora kudahamwo twavuga nk'ibihoke bimwe bita tournesol bijya inzuki zirabifise n'ubuki buryoshe cyane imikaratusi n'ubuki bw'akanovera bwiza cyane hanyuma twavuga na karandiriya nayo nyene irashobora kuko bahinga bavuga yuko gitari imwe irashobora gutanga itoni kuvuga rero n'amagereveriyo inzuki zizokura ko kwa rugangiriro rukora mu guhoma no kugabanya imbeho kuvuga rero yuko hajya muri rya mirima vya bitego vya biti bibangi umuntu ashobora kushira mu mirima bikabangikana ivyo birashobora gufasha cyane rero nibaze rero yuko uko tubigisha ubu nukubigisha korora inzuki mu bwo bwa kijambere kugira ngo bazigwize zibaho ubuki bwinshi ikibazo c'abaronka bose ubusubwiye bazoca baronka ishashara muri ubwo buki bumwe bazoca bawushora ubundi babufungure kubera ari umuti hariho n'ingwara nyinshi zivugwa n'ubuki baraheza akaguha urugero ubufatirako urakoze cyane tugaruke kwa bienvenue ikibazo ngomba kwera kuno munsi hariho novuga ingero umugambi ugezeko kuno munsi muriko murabigisha ejo bazotangura nkuko ibizinu bamaze kwimbura nkuko Leonidas yabivuze ejo ivyamwa bazotangura kwimbura mbega muzobandanya mubakurikirana ku rugero gushika ugwahe kugira ngo ntimubatererane ivyo bamaze gukora kuko nimwe abatererana novuga bashobora gusubira hamwe bahora baja kwikenurira cyane kuja kurondera mu kibira mu bisanzwe twebwe mwishira hamwe iniproba eka mbere niko ni nahandi niko imigambi isanzwe ikogwa iyo uri kurategura umugambi urategura n'ukuntu inyuma yo mugambi ibikorwa bizobandanya kuko murabizi yuko burya umugambi uravuka hanyuma ugahera ugahera rero twebwe hariho abantu baba barigishijwe bateze kuzokurikirana ivyo bikorwa hariho abaserukira iniproba gushika ku mutumba hanyuma hariho rero nico bita panda sorti ukuntu ugenda urasohoka umugambi bivanye no kugira uvema ariko twebwe ico no bamenyesha nuko mwavyumvise turacari mu ntango turacari mu ntango ntitwovuga ngo bararonka vy'ukuri umusaro ugenewe kuko ibintu tubanze kubona umusaruro ubu naho nyene buhoro buhoro ni bizinu kuko vyo murazi ko mwari mwaya mutoye ariko nk'ivyo vy'uburimyi bw'ivyamwa ivyo vy'inzuki murana yuko turacatangura rero no baremesha yuko vy'ukuri twarashizeho imikenyero yose kugira ngo uyu mugambi ibikorwa ariko barakora hajya bizayibandanye nk'umuntu abaye akarero nabwe yuko turiko turabigisha kuntu bakoresha amahera kuntu babika amahera bika kuri muri mabanki hanyuma amahera baze bayakoreshe iyindi migambi tukabigisha yuko vy'ukuri iyo umugambi utanguye si vyiza yuko umugambi uherera mu nzira canke abantu bavuye mwe kora ivyo bikorwa baca babigira iki babita mu mazi ntibasuye kubandanya ico rero turagiha inguvu ikomeye cyane nivyo bita gukapitaliza amaki mu gifaransa canke la pérennisation y'umugambi ivyo rero twaremesha yuko vy'ukuri ivyo turabibona ko atangana bizotera na burya duhishije itongo bariko barabikorera ko sitongo no bwa buryo bakodesheje nitongo ryabo ryaguzwe mu mugambi urakoze cyane Nixon gatonye tumaze dusubire hariya mu Kayanza twakure bucumi Jacqueline turacasigaje iminota igira ku 9 mu kanya gatonye ngira ngo hariya muhinga bw'ivyo madufashe turabako dushobora kumwakirana cyane cyane ko ari n'umukenyezi ngira ngo
murazi ko umukenyezi afise iki kibanza kinini ngira mu miseze mu rusigano twari twateguye ku bakenyezi n'uruhara rwabo mu gukingira ikibira nibaza ko nawe ashobora kugira icaterere na cancane uko nabivuze ni bamwe novuga mu mboneza bahimiriza n'abandi kugira ngo bashore kuja muri no migambi na cancane kuri bino biriko birakogwa mu ntumbero yo gukingira ikibira ariko cancane mu ntumbero yo gutunganya ubuzima bwabo nko mwavyumvise hari urugero bamaze gushika ko ariko imbere ko ngira ngo muhinga bw'ivyuma bamuronka sinzi ko Nexon afise ikibazo ikibazo afise ndakibaza jiriye mwatanze inyigisho kuvyerekeye ubworozi bw'inzuki be harimo abagore bo baravyize ko umengo kera bavuga ati abagore ntiborora bavyakiriye gute abagore baranezerewe kuko nta bikorwa bigenewe umugumwe ubu bose baraheza bakabifashanya umuntu gatonya twakire Bucumi Jacqueline amahoro Allo kuri telefone ngene turiko turamutora ngira mu shobora gushishikara yarabaje ati mbega abapfasoni bo baravyitabiriye ko mico ya kera byari buje ko abapfasoni hari imyuga imwe batajamo ivyo saha mu Burundi gusa no mu bindi bihugu biteye imbere abakenyezi barigeze gukumirwa mu bikorwa bimwe ariko ubu abakenyezi mu myuga yose barayikora jewe ho maze umwuga ndafise uburambe burenza imyaka 10 n'iyindi nama nigisha mu bakuze n'abato abakenyezi barimwo mbere n'abatwa bamwe maze kuyigisha atari muri karere bama baza abafasoni kuko baba bakingiye bacaba ariko turaheza tukabibutsa imigenzo ijanye naho hambere gituma babigira tukaheza rero bakavyumva bakabona yuko hariho imigenzo koko kugira abantu bisangiza ibikorwa mbega muri ko murabaraba nkuko yabivuze barafite ico gishwara na cancane kukuja mu mwuga nko wabivuze kera bari bakumiriwe yego barafite ico gishwara kubera yuko barakeneye kwikenura kandi mu bisanzwe nibo novuga bafise umuruho munini mu muryango rero mu muryango bakeneye ibikorwa byo bunganira igero kandi uri kuraraba no mu bandi bafasoni urabona yuko urudandazwa ruto urabona ko abagore bari muriko none urabona ubuki bwinshi mugiye mu mabutike n'ahandi mu alimentation mudosanga abagore ari badandaza ubwo buki rero baburimwo urumva rero bazoca bongereza ivyo bahora badandaza bice biba vyinshi tugaruke gatanye kwa bienvenue hari ikintu novuga kigoye cyane rimwe na rimwe muriko murabafasha kwitunganya muriko murabafasha kwitunganiza imigambi na cancane mu kubaha ibikorwa vy'iterambere kenshi turazi yuko uburyo bubonetse mu muryango ibikorwa murashobora kubikorera hamwe muri umushinga nawe n'umupfasoni ariko iyo uburyo bumaze kuboneka kenshi burakunze kuba intandaro yo kutumvikana mbega iruhande y'ibikorwa mubaha gukora haruko akandi kubabwira ati urugo ni babiri uburyo bubonetse mwaburondere hamwe mu bukoreshe mwese muri kumwe ico ni kibazo gikomeye cyane kuko ni ibintu tumenyereye muri ibi byo kurangura imigambi hari gihe usanga ari umugambi urimwo abakenyezi benshi ico gihe rero murazi yuko mu migenzo y'ikirundi mu ngo z'ikirundi burya nkuko mugendanira bivuze burya abapfasoni nibo bafise ibikorwa byinshi byo muhira rero mugabo hageze ibintu novuga bizana amahera menshi byo kugaba ibintu byo usanga ari abagabo baca bati nitwebwe ibi rero turamenyere kuko hari usanga abashinga ntahe bashaka yuko bakankira abapfasoni babo ati mwebwe ibintu twe tuja kubijamo rero kubikora ibikorwa rero aha tubaremesha hariho inyigisho mperekeza z'ibikorwa tubigisha yuko urugo ari babiri nko mwabivuze tukabigisha yuko amahera azanye umupfasoni ari ay'umuryango kuko naho usanga ari umupfasoni ari mwishira hamwe canke ariko akora ivyo bikorwa by'ukuri ivyo aronse biza gusahiriza ubutunzi bw'umuryango rero hariho inyigisho zitandukanye bahabwa kugira ngo turabe yuko ubwo butunzi iyo migambi tuzanye itoja kuba ahubwo gucanishamwo abo bakanye ibi rero twobaremesha kuko hariho izi nyigisho mperekeza ziba ziriho vyerekeye kuntu abantu babana neza mbere birashikayo zimwe tubanze kugera kure ugasanga ariho imiryango twatoye akarorero iza guhimiriza ikwigisha abandi kuntu babana neza
uretse n'ivyo murabizi yuko iyo umugambi gitangura hama hariho abatinyatinya n'abandi banka ariko buhoro buhoro niho baza kubona akamaro kavyo. Nuko ku ruhande rw'ugwaruka gogo mbega barafise ikibanza novuga muri ivyo bikorwa vy'iterambere na cancane nigo ahanini novuga rutegezwa gushishikara na cancane mu kubungabunga ibidukikije. Murabizi yuko ugwaruka nago nyene rurafise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'ingo n'imiryango. Rero turakora ibikorwa nk'ibi ugwaruka nago nyene turabishira imbere, ariko nsubiye inyuma gato nko ku miryango y'abatwari ikibazo yuko usanga batiga ibyo n'ivya kera n'ubusayi usanga bihari, ariko turabahimiriza bwa mbere yuko ugwaruka rukiri tubaja kwishuri. Reka mbere no mu mugambi turawukora twarabahaye udukaye dukeya ishyirahamwe ryarose kugira turabe yuko gosa ivyo bikoresho vyosariza abavyeyi. Rero ugwaruka nago nyene nimyo turakora nago nyene turahimiriza, kuko murazi yuko abavyeyi bariko barakura hariho batabagifise n'inguvu, ariko ugwaruka rutegeza kuja nko nibagifise inguvu aho niho navuga ugwaruka ariko nko ku ntebe y'ishuri bagwahe vy'amashuri, ariko naho nyene turabigisha yuko bo kwiga ivyerekeye ivy'imyuga. Kuri kano kanya ngira ngo Muhinga Julien mu kurangiza mu mwanya mutonya mbe kuno munsi umuntu na cane yo kumva ko iyo migambi nuvuga kamaro kayo atara kabo bantu bonyene begereye canke bahanamiye nuvuga iryo shamba rya kibira, ahubwo ari n'imigambi ishobora guteza imbere ari igihugu muri rusange. Egome muri make novuga yuko iyo migambi n'imagiriranire ifise akamaro ku migwi yose y'aho hantu, mbere n'igihugu kubera yuko abantu bamerewe neza bisha bituma naco nyene igihugu kibatunganiriza iyindi migambi y'iterambere. Aho rero nko mu bidukikije amashamba akingiwe urumva ntibabe bagiturira, tuca tugira amahoro twese tukaronka imvura ibikoko byariko birahona bikongera bikagwira. Murakoze cyane. Nexo ngira ngo hari ikibazo kuno munsi kuba dukurikiye tunagira ko ngira ngo twibutsa ushobora kuba yarishyuye neza mu twitse tugatwishyura uwishyuye neza ni Bonheur kumutanga mbere tuzomurondera. Ikibazo cy'uno munsi abashoboye kudukwirikira baza kudondagura imigambi itandukanye iri kwirakorerwa abanyagihugu bo ku mutumba Muciro. Ngira mwavyumse neza niyo imigambi iri kwirakorerwa abanyagihugu ku mutumba Muciro mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, ariko cyane imigambi batuma baja mu bikorwa vy'iterambere kugira ngo ntibabandanye guhindukirira ikibira na cyane bahonya ibidukikije. Nuko ni hano turangirije kino kiganiro twite ibidukikije cuko n'umunsi wa gatanu. Reka nkingurukire mwebwe mwese mwagikurikiye, ndabipfuriza kugira umunsi wa gatanu mwiza, ariko reka ngaruke hano muri studio nshimire cyane Ndikumagenge Julien n'umuhinga mu vyerekeye ubworozi bw'inzuki. Ndabakengurukira ngira n'ikindi gihe twabatumiye muzoshobora kubanguka. Tuzobanguka nimwa sura kudukenera. Murakoze cyane. Reka tuje ku ruhande rwa Bienvenue gwa ntabana sijya mbere kandi sijya kabiri ngira ngo ashize hano muri studio, namwe wundi munsi nitwa bikora ko ngira ngo muzobanguka. Yego murakoze cyane, neje mumbwiye no garuka. Murakoze cyane. Nexo ndabona Imana nimwe gonze twaremeje kino kiganiro. Reka tubabwire kandi ko mushobora gusubira kucumviriza ku munsi wa gatandatu gihe cy'isaha 1:5, eka no ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 5:5, eka no mu cagucagu bwo ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 11 z'ijoro n'iminota 5. Mushobora gusubira kumviriza kino kiganiro uko batashoboye kandi kucumva, murashobora kubandanya mugikurikira ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Kazoza FM. Naho butaha. Kazoza FM, be your own boss.